Ikaze inshuti mukunzi wa Daily TV show no musi turagarutse kandi muri ca kiganiro mutegurirwa na Mbasha ngenda kumana aho tuza kuvugana aho umuntu akomfise umutumire mushasha nta numwe nibaza ko amaze kumutumira mugaha turatanguye tuza kuvugana ku kijanye mu kiganiro giheza natumiye umutumire turavugana ku bijanye n'akamara maza ku kijanye n'umwigeme turavugana ikintu citwa agahundwe nimba utarabikurikirana ntitushobora kubisubiramo ashobora kuja kurabi kiganiro twacishijeho twari kumwe na mwene Imana no muzi turi kumwe na Ndayisaba araza kwidondora ariko kandi ngire ko ndanagushimira we wama udutera intege uza kuraba ibyo dushirako nibaza ko uzohakora vyinshi naho ufise vyinshi uzi atari vyinshi twe tugomba tuguhe no munsi rero ngoma nakiri umutumire wanje abe twidondore hanyuma cinabwisho tugomba tuganireko aho ikaze mwene wacu urakoze cyane izina ry'abavyeyi n'umuryango nitwa Ndayisaba izina rya Gishenzi nitwa Fabrice izina ry'ubuhizi nataziriwe n'abanyeshuri twiganye mu mashuri y'uburaro ni Bire nanje ntanicirira ko Kabire kubera ndakano gatoya mu miliyoni 12 nshobora kuba ntazwi n'abantu bashika no miliyoni urakoze cyane urumingene yisuzugura kandi namuzi nanje nzi abantu benshi ahozwi n'abantu benshi mo tugirako yego me Lewe mfise ikibazo kimwe canke ibibazo birenga bibiri yego hariho twaravuze kumenga abakobwa barabonerwa mugana narabonye ko usaba abakobwa bonyene vyabako barinze bubakira umuntu agahundwa akagwa mu gahundwe umuhungu bakamwubakira akamara maza birumvikana ko ku mpande zose hari ikintu caba ku mpande zose bataravye inkunzi none ga mwene wacu iki kintu bita IGISUMANYENZI gifise inkomoko yayo kumenga hariho abantu gicacinyiza na cane abakobwa kubera iki IGISUMANYENZI urakoze cyane IGISUMANYENZI bivuga yuko kiri mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo hariho n'ahandi hantu bavuga yuko gishobora kuba kiri mu Bukeye IGISUMANYENZI cari cobo kama atari umuntu yacimvye kirekire cyane kiri mu musozi mu nzitane z'amabuye canke mw'ishamba rero IGISUMANYENZI bagitamwo abakobwa bavyariye iwabo batwariye inda iwabo bakavyarira iwabo bimwe bavuga ngo gutwara inda y'igitwarire canke inda y'indaro canke ikivagundu ibintu nk'ivyo rero IGISUMANYENZI kwari nko kugira ngo bakebure abana b'abakobwa kugira ngo bareke kwitwara nabi bareke kwishira mu bushurashuzi kugira ngo ntibazovyarira iwabo bazoshike mu bigero bakobwe batera iteka umuryango Nego James ikibazo none ko umukobwa bamuta mu IGISUMANYENZI bamutayo agapfirayo vyagenda gute kumenga umenga bari babane umuhungu we yabateye inda ku mukobwa hataragira ko amushira mu rugo yaronka ibihano vyaguye mu bisanzwe IGISUMANYENZI sukuvuga ngo nahantu bamutaka canke bamutaye bamwishe baramujana bakamushirayo akomeye kubera hari harehare cyane bamuterere ku buryo adashobora kwidugana ngo yiduza ave muri ico kinogo ashobore gushika hejuru ariko hampande yaho aho bata abantu mu IGISUMANYENZI IGISUMANYENZI mu bisanzwe urumva ko kiri aha mu Kayanza iyi komine kirimo nibaza ko ishobora kuba iri mu ntara kama atari Mugamba ni Buyenzi ariko umenye ko Burundi bufise intara kama 11 muri izo ntara kama so kuvuga ngo izo ntara zose zifise IGISUMANYENZI barashobora kukuvana iwanyu mu muryango intara kama nkari imbo canke Bututsi canke Buragane bakakujana ahantu mu bugaragwa kure yiwanyu kure cyane canke mwishamba kera aho bita mu mwishamba rya Manyenye mu gahinga kanyaga nande bakaguta kure ata muntu numwe wiwanyu zoshobora kumenya ata muntu numwe akuzi ata muntu numwe azogutora atari hamwe ugiriwe akantu kanyuma ki Imana ikagufasha nyine bwa nyuma ukabona umuntu akurengutse ko nk'abahigi cyane abahigi nibo bakunda gutora abantu batawe muri ubwo buryo hampande y'IGISUMANYENZI hariho imiryango yari ijejwe gutora abo bantu ikabarera bakavyarira iwabo bakabakira bakazoba bo muryango iwabo ayo miryango yari imiryango y'abandi yitwa ngwi so kuvuga ngo ni imiryango imwe bavuga ngo amazina y'imiryango ni nkuko dufata yagiye hampande yiwanyu boza bakahata umuntu ukamutora ukagenda ukamushira mu muryango iwanyu akaba umwe mu muryango iwanyu nukuvuga ngerageje gutahura nukuvuga nk'ubu tumukuye mu ntara kama y'imbo yego kubera yatwaye iyo nda y'indaro canke ikivangundu ivyo vyose bakaca mutwara nk'imuramvya hari abantu baca bamutura bakaca bamurira nk'uyu wabo yego nimba bamuhaye indero nziza
barashobora nko kumukosha barashobora kumurongoza vyagenda gute mu gihe bamushikanye mu muryango akitwara neza kuko izo nda bazitwara gutandukanye nk'uko ubona gushika n'ubu nta bishasha biriho na kera abantu barabafata ku nguvu hari abafatwa ku nguvu hari abo vyashika nk'iyo baragiye bari gusenya canke bagiye kuvoma ni nka kurya bababuza no kugenda ijoro kuko ivyo navyo vyarashika mw'ijoro ugasanga ahuriranye n'abantu bakamufata ku nguvu agatwara iyo nda akayitwara atabishaka rero iyo ashitse muri uwo muryango baramurera iyo yitwaye neza akabana neza n'uwo muryango wamwakiriye iyo aba ari umwe mu bagize uwo muryango bishitse hakagira uwumugomwa yaramutwara ariko umenye inkwano yari igoye kera ku mukobwa yavyariye iwabo bashamutanga ku buntu hari igihe bashobora kumutanga mugabo harabaho kumukwa mugabo bakamukwa ibisanzwe kera urazi ko bakwa impene amasuka intama vyavana ico novuga nk'agaciro bamuhaye iyo bamuhaye agaciro kameze neza hari naho yashobora kugomwa n'umutwara akamukwa bavuga ati bamupfuye isoni bisigura ikirere baba babapfuye isoni bivaye n'ingene mu bisanzwe urukundo ntirugira imbibe yarashobora kugomwa n'umuntu akamukwa kandi azi ivyo bintu ukuntu vyagenze akamukwa urubanza rukagenda neza kujya kw'abandi bakobwa ariko iyo yagomwe na ya miryango igumana ka kantu ko kuvuga ngo umukobwa ngo yaravyariye iwabo yaragize ibiki n'ibiki imiryango yarumvikana ukuntu inkwano baja guhana ukuntu ingana ariko ariyo wamugomwe umuryango wamugomwe bakavuga ati ni umuntu w'ibikorwa ni umuntu yubaha ni umuntu w'urupfasoni ni umuntu w'indero baramukwa ibirori bikagenda neza kujya ko mu zindi manza bigenda ku bakobwa baba basohokanye iteka je birashobora kumva nkabitahura none ko umukobwa ari wata mu IGISUMANYENZI umuhungu yakoze iryo bara yamenyekanye wewe bamugira iki ntushaka mu binga hariho hoterwa ku gitsina gore abagabo bakoze ivyo bintu canke abahungu bakoze ivyo bintu bobo byagenda gute mu bisanzwe imico yacu yo muri kahise imico n'imigenzo yacu iragutse cane cane ku buryo hari ibintu vyinshi iyo umaze kubona bimaze gushika ahabona bikaja hagaragara habayeho ikintu bita kunaniranwa canke kunanirana kw'ibintu vyabaye urumva ibiri ryaba ryaya ego imbere gato yandaguhe nk'akarorero umwana w'umukobwa akivuka agitanguye kuja mu butinyanka ubwa mbere ajya amaraso y'ubutinyanka ikintu bayahanaguje kera novuga ko bacita nk'umurempe canke igitambara batabuye kuri zijya mpuzu za kera bambara ajya amaraso baravuga yuko bayavanga n'imiti hari ibiti basekura bakavanga ivyo bita kumanikira umukobwa mama nibishasha ndafise ico bita kumanikira umukobwa no kuvuga ngo hariho imiti bavanga hariho ivyo bamutambukisha hariho iyo bamuhakanywa canke agira ibindi vyinshi ako gatambara bakagenda bakakamanika hehe mw'ikoma ry'inzu umuntu yamanikira umukobwa yaba ari mama wiwe nyina wiwe canke nyasenge rero no kuvuga yamumanikira kugira ngo ntazotwara inda iyo umukobwa yatwara inda iwabo bavuga ko ari katamanikirwa yavuga ngo katamanikirwa bavuze ngo ni katamanikirwa ni ukuvuga n'umukobwa bamanikiye mugabo biranka birananirana aruhuka atwaye inda rero iyo vyamenyekanye ko yamanikiwe hanyuma bikarangira atwaye inda bakagerageza kurondera nyene kumutera iyo nda bikanka ko bamutora kenshi niho baja kumuta mu IGISUMANYENZI none imbere gato ni ukuvuga baragerageza kurondera kuko abantu ntibari bwagwire nk'ubu aho umukobwa yatemberera babahazi aho umukobwa yagenda yasenyera yavoma kwa bayi nasenga iyo yatembera imihana yajamwo yari izwi iyo aho yasenya abo baragirana bari bazwi amatohoza yarakogwa imiryango igakorana gushika bamenye uwamuteye iyo nda igihe rero kenshi wasanga hariho imiryango itasabiranira hagati imiryango yari ifise ukuntu isabiranira hakaba n'imiryango idasabiranira rero iyo yatewe inda n'umuntu w'umuryango utasabiranira n'uwo muryango w'umukobwa niho vyashika iyo nda barashobora no kurondera ukuntu bayigeka kuri muvyara w'umukobwa bakavuga bimwe bimwe bavuga ngo no kuvyaruzanya rego navyo twarabivuganye ariko hari igihe wasanga abi bawo umuryango w'umukobwa nabo bavuga ati twarutamena uwaguteye iyo nda turamuzi rero kubw'ivyo twebwe ntushobora gutwara umwana avuka mu rujya muryango wa kanaka niho rero byaca bishika bakaja ivangura ry'ubwoko canke bivanye n'ivyo baba bafatiye mu bisanzwe ibintu imiryango ya kera yari ifise akantu ishingiyeko
yego cyane cyane imiryango ya kera ifise akantu ishingiye ko bivanye n'inkomoko yayo. Hari igihe ushobora gusanga jewe umuryango wanje n'uwawe dufise igisokuruza kimwe, mugabo ico gisokuruza kimwe bakaba bari bafitaniye ibintu batahurizako. Wewe ukaca ufata mu muryango ukaca uhindura izina. Ndaguha akarorero, nimba twese ku gisokuruza cacu barababanda, sogokuru wawe akaca agira ivyo adahurizako na sogokuru wanje mu muryango, canke umwe muri bo agakora ibintu umuryango utemera, yaca ava nko ngaha agahunga akomoka akagenda kure, ashitseyo kubera yanse kwitwa wa muryango avuyemo kubera hari ivyo badahurizako, akaca ahindura izina. Nimba ari umubanda, urumva mu ntango yari umubanda, hakaca aba nka muri basekuruza, nk'uwo bafise ico bashobora kwishimikiza kugira bavuge bati uyu n'umusokuruza wacu, twoshobora gukwirikiza imibereho n'inyifato n'imico yiwe, bakaca bafata umuryango mushasha bakawitirira iryo zina ryiwe. Dufate nk'izina ryitwa gute? Akarorero k'izina ry'ikirundi rya kera wowe uzi? Ego. Dufate nk'umuntu yitwa Rurimwishiga. Amazina ya kera. Hano Rurimwishiga bakaca bavuga bati twebwe tuvuye ngaha tuciye twimukira mu ahandi kure batatuzi, bashitseyo biyita Bashiga. Ni ukuvuga imiryango hari imiryango ikomoka ku mazina y'ibisekuruza vyabo. Hari imiryango numvise ikomoka ku biti nk'abavumu. Abavumu, abaki. Sinzi biriho mugabo hariho imiryango ishobora kubifitaniye isano na bijya biti bavuga ngo ni ibiti vy'Imana. Ni ukuvuga rero iyo miryango washobora gusanga haratevye igihe abana imiryango igahura, cyangwa ugasanga kwa kuntu abantu baja kuragira kure baja kugisha bahuriyeyo, umukobwa agatwara inda gutyo. Niho rero mu nyuma imiryango yatebe ikihakanana bakavuga ati ujya mwana avuka kwa naka nitumutwara. Niho vyaca bishika bakaja kumuta mu gisumanyenzi. Igisumanyenzi rero inyigisho yacu kwari uguhindero abana b'abakobwa. Umwana w'umukobwa yumvise yuko hari igisumanyenzi bazomutamwo igihe azoba yatwaye imbanyi, yaratinya, yarigengesera. Nsubira inyuma gato kijya cyo kumanikirwa, biravugwa yuko iyo umukobwa yamanikiwe bigafata, ijya miti ikamufata, nyina canke inasenge agapfa atamumanuriye, tujya tuntu yamanitse yari hejuru mu ikoma atadukuyeyo, canke inziga ashaka vyibagira kubikurayo, ujya mukobwa arashobora gufata vyaye, bigasaba yuko basura kuja kugira iki kumubandirwa kugira azovyare. Vyagaruka hahandi urumva ni imigigwa yo mu Kirundi ya kera, yari ijanye n'imico n'akaranga vy'ico gihe kugira abahindero abana b'abakobwa. Rero aho nanagize ikibazo, umuhungu bamugira iki? No ku muryango w'abahungu hari aho ibihano hari ukuntu cyane cyane nk'abakobwa canke abagore bafata yuko kijya gihe babata mu bisumanyenzi kwari nko kubahohotera, nkuko umenga ni vya bihano baronka bonyene. Si bonyene baronka ibihano, abahungu nabo vyagenda gute? Umuhungu nabo nyene yararonka ibihano, kuko wewe mbere wanashima ntiyabironka wenyene. Ibihano vyakora ku muryango wose. Umuhungu iyo yateye inda umwana w'umukobwa, nka kimwe navuga, ugasanga ni ya miryango idahuza, idasabiranira. Ni ukuvuga umuryango w'uwo muhungu wategerezwa kwimuka aho hantu. Baramwangaza kubera iki? Umuhungu wabo yaba yakoze ibidakogwa, yaba yakoze amahano. Ni ukuvuga yarimuka, kangazwa, iyo bishitse bigashika nko hejuru ibutware, ibwami, buganwa, baranamunyaga, bakamunyaga, bakamwangaza, ibintu bikamera gutyo. Ugasanga igihano ikosa ryakozwe n'umuhungu rifashe umuryango wose. Umuryango ukaba igicibwa, umuryango bakaba banenwa, bigasaba nuko bateba bakimuka bakava mu kibana aho bari bazwi. Ugasanga nk'umuntu avuye aha mu migwa, bisavye yuko yimukira mu Buyogoma, canke yimukira mu Bweru, canke yimukira mu Bututsi, canke yimukira ahandi hantu kure batamuzi, kugira ngo bahishe caceyi bandura muri ca kibano hamwe bahora baba. Ndababwire rero hari ukuntu sinzi ko ari kubera ko ari byo twigishijwe, bari ugucafuza, kubera ko umuntu iyo agomba gushira ibintu vyiwe imbere abanza kunegura ivy'abandi kugira ngo ko ivy'abandi bitaye isoko, ivyo bishobore kuronka isoko. Hari ukuntu abatwigishije batubwiye ko abakobwa umenga nibo baronka ibihano batwaye inda, bararenganywa, baca batogwa mu gisumanyenzi. Ku
kumurumva ko n'abahungu ho vyari binasumba ko umukobwa yahanywe yatawe mu gisumanyenzi ntibari bamutaye ngo apfi yaratogwa n'abantu bakamutunga umuhungu urumva ko yangazwa akangazwa n'umuryango wose muze muramenya rimwe na rimwe uko mutwara kahise kacu kubera ko ucumenga turiko turata kandi turiko turanashigikira ibintu bya bamwe badukuye ku muzi n'imvano iyo turora no munsi turavye ingaruka nyinshi zuko abantu babaritse ngo baravuyeho kirazira indane nyinshi ntaco twibanga nta banga rigihari koko kubwivyo ubona imico iyo tuyigumako canke tukayigendera ugeranije n'ibintu biba kubera ko abana bari mw'ibarabara ni benshi kubera ko abantu baterana inda ntaco kwinona ni vyinshi ntitwari kuguma hariya mugabo iyo tugira nko mu muco ubona ingaruka nziza zari gusumba ivyo bise ingaruka mbi uno musi turiko turabona mu bisanzwe hariho abantu ibintu byose babishira ku rutonde rw'ibibi kugira ngo babivyaze umusaruro yego mu bisanzwe imico yacu ko yari yubatse baje kuyigereranya n'imico mvamahanga kuko mu mico yacu iki kirazira yari inyigisho kirazira yari indero yego mu bisanzwe ni hajya bavuga bati indero y'umwana iva hasi kava no kuziko iva haziko kandi ijya ndero yo kuziko niyo ndero nzima umwana akurana kuko nivyo n'ubundi igiti kitagorowe kiri gito gikuze ugorowe kica kivunika igiti kigorowe kikiri gito rero haziko ni ukuvuga umwana ari muhira hajya bavuze ngo indero yo kuziko cane cane ku mugoroba abana bicara ku muzingi inyuma y'iziko inyuma y'urubumbiro umwana wese yaba afise uruhara rwo kuvuga ikimubakiye umuvyeyi yaramubaza yaramwigisha ni ukuvuga yarabwira kirazira yari indero umuntu avuga ngo kirazira wabuze yuko ukikoze uzirukanije ico kintu haba hari inkurikizi rero iyo tuguma mu mico yacu kuva na kera tukayigendera nibaza yuko ibi bintu bitaba bimeze nk'uko uye ushobora gusanga uciye ahantu ugasanga abana bashika 10 mw'ibarabara ugasanga n'abavyeyi bafise nabo nyene bafise amikoro make niba abandi bahuye n'izo ngorane kubera barenze kuri kirazira ugaca usanga uriya mwana yamuvyaye atamukeneye ugaca usanga uriya mwana abaye mw'ibarabara abaye mu buzima bubi bitamuvuyeko ariko bivuye ku makosa y'abavyeyi rero ubu baca bavuga ngo umwana ni uw'igihugu kera umwana yari umuryango ubu ni umwana n'uw'igihugu igihugu naco gifise amabanga menshi kijejwe hari haho gishika naho kidashika n'ajya bavuga ngo imvura iragwa ntishika hose yego ariko umuvyeyi azi yuko afise ibanga ry'ukurera azi yuko afise uruhara mu ndero y'umwana umwana yategezwa kumuvyara ategezwa kumukurikirana kuva kivuka gushika shike mu bigero gushika giraho yishikije abona yuko ateye intambwe nawe ateyaje imbere rero imico yari ifise akamaro kanini cyane kuko nta mwana umwana yabura se ntiyabura inasenge ntiyabura nyinabo ntiyabura inakuru niyo abuze umuvyeyi baramurera canke naho bakamwigisha ukuntu ashobora kwibeshaho mu buzima bugoye bw'ubupfuvyi ko nakarikira bavuga ngo umwana suwume ngo munsi no igihugu womenga bavuga ngo no igihugu ni babandi bari bavuga ngo ni bari hejuru batabakurikiranye natwe nibituraba ubu baravuye mu bantu ubu abantu bafata yuko ngo reka mvyare leta izorera igihugu sico cagutumye kuvyara igihugu gifite izindi nshingano mugabo kubera ya mategeko mvamakungu mvamahanga hariho nk'ubu yabavuga ngo n'amategeko isigira ko umva barenshishemo mu rurimi rw'ikinyamazuru nta kibazo bavuga ngo droit universel de l'homme aya ma droit universel ni ukuvuga n'amategeko yatowe n'abanyamahanga acava mu mahanga aza kwinjira mu mico y'iwacu mu mico y'iwacu umupfasoni umwigeme bari bafise icubahiro kubera iki nibo bari shingiro ry'umuryango hano dufate nk'ubu uye baravuga yuko umupfasoni ari inarugo ari umuzezwanzu ari umunyakigo mu bisanzwe no kuvuga niwe araba indero y'umwana n'umwana iyo ageze indero mbi bavuga ngo ujya mwana n'uwa nyina bitukwa nyina kubera iki nyina niwe bari hafi cyane y'umwana niwe amara n'igihe kinini gusumbya se w'umwana nico gituma rero hajya abadamu iyo bagiye baridodomba ngo urumva ngo twebwe ngo turahohoterwa bagafata yuko kuva kiriya gihe ngo imico
imico ngo yarabahohotera yarabacinyiza imico ntiyabacinyiza ahubwo imico yabaha agaciro bo batabona gusumba uno munsi baharanira ibibanza batorewe n'abandi atari bo bavyisabiye muga mu mico n'imigenzo y'ikirundi uko ikirundi cari cubatse uko imico n'imigenzo yari yubatse abafasoni bahabwa ikibanza gikomeye cyane. Hari umuntu yambwiye nico gituma n'inzu kera bubaka womenga dutaye indero hari ibintu bakunda kuvuga mu gifaransa ngo ni tabu mu kunzu zose za kera burya bwinjiro hajya twinjirira harafise forume ni igitsina gore bisigura ko mu nzu z'ikirundi za kera kunzu z'ikirundi zimwe uye bacavuga ngo ni inzu za mitego ku muryango wasanga hameze hubatse nk'amashengero y'ubu imiryango y'amashengero y'ubu yubatse usanga ifise kajya akantu gahese yego nk'ijya miryango y'ubwinjiro bw'inzu za kera mu bisanzwe umufasoni kera yari yubashwe kuko hariho n'ibintu byinshi wasanga baha agaciro bivanye n'isura y'umupfasoni bayibonamo. Reka tuzobigarukiko ko twari twaje kukisumanyenzi nibaza ko no munsi batahuye ko abarundi mu mico n'akaranga byabo batigeze batoteza umukenyezi bavuze igisumanyenzi ngo hahana umuhungu umukobwa gusa niwe yaboneka umve ko n'abavyeyi b'umuhungu bo barashikirwa n'ingorane bakangazwa bakananyagwa rero bivuze ko kera mu hariho bavuga umutuvuga umunzane baravuga ati ku mukobwa ibi no ku muhungu bihaka bibi dusa nk'abasozera kwera ko hariho byinshi byo kuvugana tubwira abarundi kubera ko hariho byinshi twebwe twigishijwe mugaje bivanye n'ivyo nagiye uburondezi bwawe bushakashatsi nsanga umenga ari ibintu byavyo batubeshe tu kubwo inyungu ziwabo ntawo uvuga ati babikoze kubera ko badafise impamvu iriho iyo bavuze ngo bari abavuga ngo gira ngene canke ikirangene bisigura iki kugira ngo tugende tugana ku musozo kuko gira ni gwifuriza y'ikintu woronka bavuga ati kirangene ngene rero bavuga yuko cari igikoko carya abigeme basaziye iwabo bamwe batabwa mu gahundwe mu bisanzwe bakubaka kure yo muhira agasazirayo kazokwibana wenyene agwaye agapfirayo rero yaribwa n'ibikoko vyo mw'ishamba so kuvuga ngo ngene n'igikoko kizwi citwa ngene byari bikoko kuko umuntu yapfuye agapfira kure abantu batamubona aribwa n'ivyo arivyo byose nta muntu amuserutse ko ngo amufoba n'iteka niho bavuga ngo kirangeni numva bwari kwifuriza urongowe ukagira ubugeni bahuye bati kirangeni kubera ikintu usaziye iwanyu ntuvyariye ni wanyu uteye n'iteka umuryango imiryango kandi yunze ubumwe usubiye inyuma gatoya iyo umuryango w'umukobwa naho nyene wanse gutanga umukobwa wawe ngo aje gutagwa mu gisumanyenzi nawe nyene warimuka warimuka ukava aho babazi bakaja kure aho batabazi ni kuvuga baba bashigikiye ingeso mbi mu kibano gacaboneka kumenga nuwo bigira wese twomugwako mugabo rero naho nyene bagenda ijoro ntibagenda habona barahunga bagenda bahunze nivyo bitakomoka ukomoka ukavaho mwahora muba mugatitongo mugati ivyo mwari mufise vyose iyo mugize bakwe mugatwara ibitungwa hari igihe mwahura mwijoro canke mu gitondo n'abatwari bakakubaza turi kuva aho uri kuja he washobora kubesha ko wimukiye ahandi canke ugiye kugisha canke ugiye mugabo ari kugira uhunge hamwe mu kibano waho ruba uhunze yuko umukobwa wawe yavyariye umuhira yazanye ikivagundu babita amazina menshi hari n'ababita ngo nibivyagwa canke hari n'ababita ngo nabanyagu babita amazina menshi yukugira ngo berekane yuko ari sura mbi mu muryango canke mu kibano yego abantu birinde kwitwa ayo mazina yego nagushimire ku mwanya muri wampaye kandi ni mwinshi ni na mutoya kubera ko tuyaze byinshi abarundi bakeneye nitega guhura na wewe kandi no bizari byinshi gose nzokubaza n'abandi bafise uko kuntu hari ibintu dushaka kunagura umuco wacu tumenye imvo n'imvano abantu nk'aba barahari nze murababwiye bacako tuvuge ikiri kuri ivyo wacu ko nitutabivuga abandi bazotuvugira ibitari ivyo tuzoguma tubaho mu bintu biduteza gusubira inyuma aho twoteye imbere dusasira inabi ndava aho twusasiye icizi ndava niho rero nagomba kuvuga mwene wacu diwe ndagushimire kwiteka wanteye wateye n'abadukurikira kuri TV show kubera ko ni byinshi bazokora bazonahigira batanaronka n'ahandi turashobora kuba nikiyo abantu bagahira bakabirabira ko kubera ko umuco n'akaranga turi ivyamwa by'abasokuru n'abasokuruza uno musi novuga ko hari abantu bavuga ko twabahemukiye dukwiye kuraba rero kugira tugendere mu byo wabo
ndagushimiye cyane kandi ndanagusaba ko uzogaruka muri twokwikorako. urakoze cyane nje ndagushimiye naje wakoze kuntumira nkaba nshimiye umwanya tumaranye n'ubutaha nibabona hari igikeneye ko tuganira ko nta kibazo uzoza tuganire na cyane cyane kuvyerekeranye n'imico n'imigenzo yacu n'ikirundi c'iwacu kugira ngo dusubize iteka ururimi rwacu imico imigenzo ivyo tudatahura twigishanye. Muri rusangi imico n'imigenzo yacu no kuyigishanya kuko ntawe yizi gusumbya uwundi. Kuko mu Burundi bavuga kubaho no kubana. Si kubana ngo tuba hamwe ngo canke turi kumwe bavuga ko wewe ufata ikibanza cawe nanje nkafata iki wanje bica vyoroha ko tugira ico tumariraniye tutikunze gusumba. Na cyane cyane ngo inkingi y'umuntu n'uwundi. Niko bimeze. Ndabashimiye cyane mwaho dutera support no kugushigikira mu kirumu kudushigikira bana dushigikira ikiganiro izina sindaribona neza muga ndaribona ni kwibaza we wibaza iki ubizi kwikubitahura gute hanyuma uvuze mu jibuntu. Urakoze cyane nimbasha ngenda kumana. Welcome again.